hanyuma Aigle Noir irarushe uno mwaka ntirushe ni bashasha. Aigle Noir dufise benshi ntwumvikana kandi simpaka twumvikana. Twe dufise intumbero yiwacu. Ukeneye gukoma amashi gusa azogira ingorane. Twebwe hajya turafise ivyo dusaba umukinyi. Utabikwirikiza turagukuramo. Ntituragurinjiza ntituragugirane no. Twebwe mu bisanzwe murazi ko inkino zisa mu buryo bwishi. Twebwe amakontra abakinyi bafise muzo babaze bajya bose. Nta kontra yo gukinira Aigle bafise. Bafise contrat de promotion. Contrat de promotion nyene tuyigira tukubwira tuti wewe turaguha imfungurwa, turaguha uburaro, turaguha ibikoresho, turaguha ibikenewe byose. Tukeneye ko umukinyi yemewe n'amategeko. Iyo niyo ntumbe twabahaye. Wewe nukine nk'ubu nababwira domande twari dufise z'abakinyi. Ntitwashobora kuzikwiza kuko n'abakinyi twari dufise bafise ugo gwego. Abantu bo kuri telefone turukira umukinyi akina twavuga ati abo dufise ni nkeni muraca ico. Umusiga tutarera. Umva rero kugira ngo dukwize amadomande dufise n'amapartenariat tugiye gusinya. Ntibisa rero n'intsinzi y'imisi yose. Nk'ubu turashaka kugenda dufite mu kwa 6 tugasanga agiye bakicumi 15. None tuzanye abandi 15 ubaza ko tuko baba mbere. Badushika baba mbere bataramenyera. Baje bakinyi bose dufise twabaze mu kwezi kwa 6. Baja muri championnat d'Afrique bataramenyera. Abakinyi bacu bane bari kuri liste baje Buraya. Twatanze ibihumbi 2 by'amadolari gusaba visa express. Turabarije Kigali baragira baraprayinga baje South Africa barabangira. Amahera batugarukaniye. Ibihumbi 2 by'amadolari, miliyoni 6. Pe. Dugusaba visa express. Tuja muri championnat d'Afrique, Nyange, Mabano, Mustafa nantuze batarimo. Kubera iki bari kuri liste y'abagenda. Umva byo byose ibintu byagiye biragira mugabo ntihagira uwibaza yuko Aigle irushe ahubwo ni shasha. Kuva twaragiye muri Tanzania kugira entraînement. Ari bashasha. Turagaruka. Tugarutse baja muri championnat baratsindwa. Imatch 5 za mbere bari amanota 9. Inkino zitanu za kabiri barose amanota 2 kuri 15. 11 ku 30. Inkino za zikurikira barose amanota 10 kuri 15. Kubera kwa mu nyuma hariza amezi 2 tubonye ikibazo cyo kubategura cyane muri preparation physique. Torose umuhinga yavyigiye ubu ni wabategura. Niho mwabonye hatangujamo akantu kaga speed kukunyarutsa umupira ngira marabonye bakina na Flambeau du Centre marabonye bakina na Lydia Ridike hajya ku kibuga. Urumva rero ivyo byose sukuruha ni bashasha kandi turafise cyo turondera nibyo gutsinda twatwaye champion mwaka weze Aigle Noir je nta gikomera yitumye ujya mwaka nigiye bazaye bakinyi nababwiye nti mwebwe ndabakeneye ko muba bakinyi ni mitegure nzobaha byose je ndakeneye bakinyi bane ku mwaka baca baragira inama bonyene hagati y'abagwa bati none ko president akeneye bane abandi 20 nabangahe bazojaye baca biha umugambi abate bati tukine tuzoba ba mbere abatazogenda bacaje muri championnat d'Afrique niho byavuye mugaba ni bashasha abantu bashari bashasha muga kandi nabo nyene barazi intumbero barazi yo baja tuzosinya amasezerano ko yategura tuzaturika amakanda traine mu Buraya nibazo doha amaviza hari abakibazo ko bagenda ku mwaka nibitigira birazo ico gituma mubona twahinduye ngira ngo tazokicishura niyo twashikira bijya ntirushe rero ni bashasha kandi tubatungereza ngira nk'umuravye nka Aigle Noir B y'Igitega ubu tuzoshizemo beshi n'abantu bavuye hanze bose bazoroshika muri Aigle B bakine bamwe bazoza muri uku kwezi kwa mbere bacaje muri Aigle B bakine coupe du président cyangwa bakine match amico bazoshika mu kwezi kwa 5 bamaze gukina inkino hafi 30 zo kwimenyereza 25 bace baje muri Aigle nkuru bamaze gukina inkino 25 bace bagenda bagire concentration gutegura championnat nimba tuzoja muri competition bace bagenda bakomeye.